umviriza man kuguma hasi yo solution kuko abantu mufise uburyo nkamwe mushobora kunega gufasha abantu vraiment ndabivuze nukuri mushaka mudufasha gira icyo dufashije mutuvugire mo nukuri nguyu andi ntizoteka bisha hari umugani bakunda guca ngo insogo zisumba inyama nukuvuga yuko hari hayandi mateleviziyo menshi twari kujako ariko twiyumvise muri ASTV ubwo bukene tuzobusangira nkuko tubakunda erega iyo ukunda umuntu wemera ivyo arimwo vyose dedwa ibintu bibiri by'abantu babiri meshi oya ASTV every story matters 2020 ko go bakunzi ba TV reka mvuga ati na mahoro muri vyura misi myinshi vraiment nibaze yuko musanzwe mumenyereye mu buzima bwa misi yose bivanye n'ibintu na bino bintu mubona afise mubona ko ibikoresho bya STV nkaba naje gusaba andi je kubimusaba yuko yogira icyo amfashije kuko icambeje sindi umusani kandi nta naho nigeze ndabikorera ntaho mugo no munsi nkaba nashimye yuko noza kubisaba kuko ndabigwaye kandi ndabinyotewe nibaze ko abakunzi ba STV marigeze no kubinsaba ndababwiye ko je nta umusani mugabo nibaze yuko naje kumuraba kugira ndabimusabe ndabiyo icyo yomfasha mugabo yari yampaye iminota 5 ndamurindira hano ndindiriye ahandi ni kuri studio ya STV niho basanzwe bakorera aba ariho ndamurindirira hari mujiki nusaba sinikindi nk'abafanzi ba STV nkuko mwabinsavye kandi nkuko nari ndiko ndabasaba naje kwa andi ngira ico ndamusavye sinikindi ndifuza yuko yogira ico mfashije mu mpano yanje fise nifuza ko no igaragaza nagenda ama studio menshi mugo ndabona ko umenga ntandi studio nojako atari STV kuko niyo mbona umenga indoto yanje niho yagize niho yantumye none ibitekerezo vyanje guma binjana avuga ati ntegerezwa yuko ngenda kwa andi ndabe ko yofasha nkabasanzwe ufise na club ya Burundi team ico nico kintu cambe nyamukuru catumye nzinduka ngaha oyo fresh kashimo ko biri kose bifatiye miko ene shagre bigenda gute muhereza abantu kamiko kwiye andi Chini bazi yuko nta byinshi vraiment norinda kuvuga umugabo gikuru catumye ndabifata bino bintu nuko indoto yanje cankwe mu bitekerezo vyanje nivyo nifuza yuko no umustar nifuza yuko impano yanje no igaragaza bivanye n'ubumenyi ifise niyo nta mpamvu naje ngaha kandi sorry vraiment kwa nta guteguje bite none fresh nkuko musanzwe mumenyereye abakunzi ba STV yamaze gushika ko nari nababwiye ko yari yanyemerera iminota 5 ndamurindire akasiko kazi kiwanje ngoma ndabisubize toranya kuba Yes bakunzi ba STV murameze bien jemeze bien nkuko mubizi ni wa musore wanyu abasha kubazanira byinshi bigiye bitandukanye ni andi DMs Mr Solution umuvumbuzi meshi nandi mazina menshi ijwi riri hasi turavyutse ariko tuvyugwa nakazi tukaryamikwa nakazi ni kuvuga igihe cyose turaho kugira ngo dukore ibintu bibasha kugira ngo bidufashe bitwigishe cyangwa se bidufashe mu bundi buryo ariko kandi tuyaga n'abantu benshi bagiye batandukanye ariko kandi ahari ikibazo kenshi tuba twarahagendeye reka tubaye kandi tubashimire mwebwe chutsi namwe bakunzi bafana ba STV bo mutima na cyane kuko mwadufashije byinshi kugira ngo inkuru y'umujama igende be n'umudamu uno munsi bameze fresh igisigaye nuko bambikana impeta byonyene ariko uyu munsi turi kumwe sinzi cyamuzanye je nagiye numva telefone atungo nashitse kwa ibintu nk'ivyo igihari ni iki atubwirira hamwe cyamuzanye wenda nasaze mboko murebe ko sinzi yuko yoba yabivuze bimeze gute rero muhira kwanza umuryango umeze gute vraiment umuryango umeze neza ndashima uko biri kose banobe bahawa barakomeye barane nta kumwe no misimu nako natagase fresh ni zose hanyuma kandi sinaje jenyene harundi twazananye ngo hano gatonya ni sawa meze neza nta kuntu woje nuka bufise umugambo wo kunkubita niho nkubita neza ndibaza
sawa rero mama namahoro muraho meze neza yego twameze neza cyane muraho kazi kuri STV nubwo tazi cabazanye murakoze turishimye kubona mutwakiriye aha hantu iwanyu mwariko mugenzwa n'amahoro yego tugenzwa n'amahoro yego ivyo nivyo byo kwishimira cyane STV ni umuryango wagutse wakira benshi kandi uyagana abantu benshi dufise micro imwe ariko ifise agaciro kanini kuko ivugira ko abantu benshi nawe urinje mu muryango wa STV urahawe ikaze kandi murakoze cyane yego twagiye musaza mugenzwa n'amakirere mbo twebwe n'ukuri nekamanze shimire kandi nongere shimire n'abakunzi ba STV baba badukurikiranye cyangwa bakurikiranye ibintu byose byaba bica kuri STV kandi abashimira nongeye shimira kwaza kudukurikirana kuva ku ntango no gushaka kuherezo ikintu cyatuzanye andi bona hajya igihe cyose umuntu afise ukubaho kwiyiwe kandi umuntu akafise n'intumbero yiwe ikintu cyatuzanye nyamukuru kiwe n'ukuri mfise impano mugabo nerabuze ahantu no igaragariza niyo mpamvu twazananye nuno mu sister ngaho kugira ngo tugusabe n'ukuri nkuko wamye ufasha abandi nkuko wamye ubikora nkuko wamye ufise urukundo nifuza yuko n'ukuri wodufasha ukatubera umubosi tukamera basi tukabanka bagasore n'abandi bayasoni ba komando kuko ntacyo batanze kumana vrema natwe turashoboye niyo mpamvu twaje ngaho ugira kuri STV ugira ico dufashije ico dufasha ndabafasha ikirere je nifuza ko tubera umubosi ukatubera manager wacu kugira udufashe mu bikorwa cyacu twe ko twotera imbere ibikorwa nyabaki mbo igikorwa ca mbere si nikindi tuba impano yacu turashobora gukina comedy turashobora gukina igizo kandi tutarinze ngo gusaba ifashanyo y'abadupangira cyangwa kuyandika je nyine ubwanje ndashobora kuyikreya nkayipanga nkongera nkayandika ya ico nico gikuru cyatumye tuzindikiranga kuri urabona no mu maso naje ntoze kawaida kugira simpa visanga bagiye mu mirimo ya none jewe sindagera kuba umubosi kweri sinobesha sindagera kuba umubosi kandi ariko nkuko nigeze kubikubwira ibyo twakora abantu baranakomandaza ngo cyangwa ni comedy mbe kwanza babwira igihe ari comedy cyangwa vyari ivyo niko wari usanzwe wifata mbo jewe je ntari comedy kandi nta naho nigeze kuba ndi umukomedie cyangwa umukinyi wa filme wapi nta n'umunsi ariko narakubwiye ko bikubereye kandi ubishoboye nabyishimiye sinashatse kubivuga ko cyane kuko muri kijya kibazo nayifise cyo cy'umudamu kandi hari nk'abantu biyumviriye ati mbeya ni ivy'ukuri cyangwa bwarobeshe biyavye ivy'ukuri noneho nivyo wiboneye warashitse aho nkorera kuri saro warashije kuri restaurant nkorerako ni nkuko nakweretse ubuzima bwanje bwa misi yose naho tutashatse ngo tuvyerekane vyose kujya kwa rukurya n'umudamu wanje friend aho nyene rero je nibaza ko sindagira kuba mu boss ariko murakoze kwanza kuiteka mwoba mwiyumviriye kuntera kuko si vya bose ariko je sindagira bivanye n'ibintu byinshi nshaka gushikako canke kugira ngo nitwe iryo zina ndumva ko ari byinshi nkeneye ariko ico nari nanakubwiye ni byiza ko urondera ahandi hari amatimu bakina comedy za Ihuriro TV za team Smile Gasore hehe n'ahandi henshi ukactinga mu bandi cyangwa ugakora ivyo wawe sinzi ariko jewe vraiment sindabatayari kuri ico kintu kabisa sindashaka abantu banyita boss ugasanga nta kintu ngiye kubamarira n'induru gusa niki ntivyonyohera andi abakunzi ba STV nukuri ndabasavye nk'abo barabisavye canke barakurikirana kiyaganiro cyane cyaje n'umudamu wanje nukuri ndabasavye please andi nkamwe bishitse nkumva ko ivyikurambwa ko ari ibintu bikukura ku mutima sinumva yuko ari nk'umuntu ashaka kwizera kuruta wewe kuko nafashe mukuru wanje ndafata nk'umuryango mbona yuko ahubwo ibitekerezo byanje n'indoto yanje ngiye kubishikako numaze kumbwira nko kwandi umva wo bumariye iki vraiment mu cyo no ndakumariye no kwiyemeza ivyo ntashobora canke ngende ngaho nkora ibintu ndakwemeza ibi bicu usanga ntibibaye urumva ko nzoba hari byinshi nononye muri wewe canke
na cyane cyane ko nsanzwe narabonye ko ufise iyo tala nubwo utarubizi kuko si ngombwa uco bibona ariko gikuru narabibona naho gira ati iki kintu kirakubereye ukaba ugifitiye umwanya uragikora wenda ushobora kuzogitereramwe imbere kandi urafise ishaka Ligia shaka nyene wagize mu kurekipera umudamu wa niryo shaka ukiye kugira mu kintu cyose uri kurakora. Rero je vraiment ndumva ko hataragera kabisa. Andi Ariko jewe ntihagera nzokubwira ariko si ubu vuba iracafise nk'imindi misi. Andi ndakubwira ikintu kimwe. Urona una mu sister ngaha. Nukuri arashoboye. Sivyo imbeshe arashoboye andi. Kandi raba nukuri nagerageje ntakazi kanje. Kandi abizi n'ubuzima afise ni buto cyane no kuri andi gira icyo ufashije gasore yatanze igikumana andi gasore nta ubizi none gashaho ugira yaciye kuri jewe ntiyaciye kuri ibyo je ndabizi sivyo muko gira babaza n'ukuntu ijoro ryose ndaryama nkaburijo n'ikintu nakimwe je noshobora gukora raba nukuri andi ndababazwa no kubona gasore hajyageze yatanze iki kumana yasoni yatanze iki ubuziki andi ko mbona ufise ibikoresho vyotuma jengera aho nipfuza cyangwa kandi womfasha andi gira ico ufashije please oya reka man ivyo bintu byo gufuka ababanzo haguruke kwanza ivyo nibirimwo haguruka kwanza tuvuga oya please andi nakomba banzo haguruke kwanza nakomba andi banzo haguruke gato haguruka abakunzi ba SV gira ico mumfashije n'ukuri haguruka rero kwanza Jesi ndiki wofuka haguruka kwanza gato. Andi ndabizi kuvatiwe nturi imana mbwo je ndafata nk'imana yanje andi gira ico mfashije basi. Haguruka rero tuvugane fresh, haguruka tuvugane fresh. Haguruka rero kwanza tuyage fresh. Haguruka tuyage neza, haguruka none kwanza. Umviriza rasta. Parfait urazi ko umviriza kwanza banzo haguruke kwanza. Reka ivyo bintu haguruka. Mani ibintu byo kuvuga amakani gira ico ufashije andi si jewe ndababara nkumva aho bingeze birandenze none ibyo shoboye ndabishoboye urumva urazi ku managinga team wewe cyangwa ku managinga umuntu muri comedy urazi umwanya bifata urazi ivyo bisaba andi je ndabizi ko bisaba ibintu byinshi mugabo ndabizi kubumenyi mfise nivyo nize andi nukuri je ndashoboye ushobora sindavyanse icambere nukuri ubu tuko turavuga namaze gukreya club ya Burundi team kandi abaseni bose bari mu barashoboye nukuri Tuwa timu nta kuntu mwo kuyorganiza mwebwe nyene je ntarimwe mukabikora andi uburyo buragora bizi ibintu vy'amakamera gushootinga bisaba uburyo bunini andi nukuri gira ico mfashije nukuri nta kuntu none urazi renda kugira ikintu kimwe urazi ko je sindi umuntu ntakunze kwiyemeza ivyo ntashoboye umviriza man kuguma hasi yo solution kubera abantu mufise uburyo nkamwe mushobora kunega gufasha abantu vraiment ninaza kukwiba andi ntuzova ko numusuma vraiment ariko kugira nje ndagusabe nkore ngira ico nifashije ngira aho nshize bimaze iki kumfasha andi none ndakubaza none uraye muri STV bica bingana bingahe murakora ikibereye Sister Njo none ntituvanga namutwice utwice turanzara imvura itunyagira ntituvanga muhanura uyu muhungu muhanura sishobora kumuhanura kuko turi kumwe ibibaza afise twese nivyo dufise nukuri mu boss wa STV raba vraiment ico dufasha je nababwiye turafise impano kandi turashoboye nukuri pe turashoboye kandi uzovyibonera nawewe ni watwemera ukatwemera ukatugira basa abana bawe basi turashoboye vraiment turashoboye ikibazo si ico ikibazo kiringa je ndumuntu nakunze kwishira hano ntari urumva ngende nerekane ndi ikinshoboye kusange ejo nibigenze kwa kundi bibe ibintu byo kwitwa ubizange nkubwira byukuri mumfashe basi ndobaronderera handi mwokina basi byukuri anje ndobasi ndabaronderera handi oya hari umugani bakunda guca ngo insogo zisumba inyama nukuvuga yuko hari hayandi ma televiziyo menshi twari kujako ariko twiyumvise muri ASTV turakwinginze rero udufashe Son excellence ni wakunda kuvuga umukuru w'igihugu cacu ngo turi kumwe twese turashoboye none natwe turi kumwe namwe twoshobora gusumba impano yacu ikegera imbere raba vy'ukuru dufashe uri yararongoye time turimwo twe turank'abamambre nukuri turashoboye vyemere
vyemereye ikibazo ndabafashe mu buryo ubuhe nanje shaka si ivyo mutinya ko byobananira nijo nanje ntinya ko vyonanira oya emera tukorane udufashe ni haragihe twoba mbo urabona uri kurasohora impano hariho utuntu tugenda nk'udukosa tumwe muga nka mwebwe mwabimenyere murashobora kuvuga ati aha wari kugenda uku canke ukagenda uku kandi kuba twiyumviriye ngaho iwanyu nuko hari ico mwakoze kikadufasha ku mutima kweri kuko amateleviziyo munazi kari menshi za Rukundo TV za Ihuriro TV muga twiyumvise mwebwe mudufashe vraiment mutubera aba boss muzoba mukoze impano yacu igaragara izofasha benshi muri iki gihe nkuko natwe twafashijwe n'ibikorwa vyayo muzoba mukoze bose muzoba mukoze sasa parfum urabikora ibintu ukura nteza abantu andi nkubwira ukuri nk'ubushaka bambone gute andi wakoze vyinshi hanyuma ahubwira ngo ntihofasha abantu 100 cyangwa 100 nibonanirwa n'umuntu mu bijya byose wakoze ni nire kura munsi yandi je ntwari bwambone mugo no musurambona simva nkubita unyica ndiko ndagwana nawe simva je ndiko ndagwana nawe we zino mpuzu kuri mpuzu zino mpuzu simva waboye kandi ko bibaye intambara sintambara andi je simva ngaha none wanashima zya mpuzu mazazita mu mazi ndabizi ntuzakomeye ko nza kugenda atampuzu nambaye simva ndarangaha kandi turanga simva ngaha nk'ubu jewe kugo muntu ndenganye dufikije nawe none jewe umusavye ntatega amashingo bakubiteko n'ukuri ntatega amashingo bakubiteko frere raba uturabe uhagarara hepfo kadusumba uhagarara hejuru kadusumba nico gituma twituye mwebwe ya STV basi jewe ndabemereye mumbwire televiziyo yose mushaka oya je ndabatwara yo ndabashikane bien babafashe twe ku ruhande rw'iwacu nkaje ku ruhande rw'iwanje nta wundi mu bose numwe nshaka atari yanje nta wundi vrema jewe nta wundi uko wotugenza Kenye twese nzokumarira ntaco ubwo bukene tuzobusangira nkuko tubakunda erega iyo ukunda umuntu wemera ivyo arimwo vyose nukuri yandi nukuri dufashe vrema dufashe kuranteza abantu ore ukubayeho tuzokubamwo iyo uzoja tuzojana aho uzoba niho tuzoba uzoba ukoze vrema uzoba ukoze raba uturabegeza nta utega iminwe ngo bakubiteko twateza amashi vrema banza kwanza wambare banza wambare man cyo kwambumvirizanye nkubwira cyo kwambara kwanje nuko numva icyo ngiye igikiriye kuvyo twagusavye abakunzi wa STV nukuri nibaze ko sindi umwana mubi cese nababereye mubi nabasaba nukuri mugico musabiye kuri andi kuko ndabona kubwanje je nananiwe nta byinshi noshaka kuvuga twegeje no gato yatwazibiye umuryango man hinge gato ndaguhinge gato ambara kwanza izi mpuzu zawe kwanza ambara uhejeje ndakubwira ikintu kimwe ega uko se kwambara ushize hasi wahejeje kwambara wewe wazanywe n'inzira yawe waje niki kwanza je nade ni bajaji hari imbere kukanga niho bafatira bajaji mwe mutahe tusembre nta bindi meshi oya ivyo mama ivyo gufukama ntibirimwo banza uhaguruke kato tuvugane banza uhaguruke tuvugane gatowe ega haguruka basi ndakubwira ikintu kimwe haguruka none mvuge oya ibintu nk'ivyega ntivyari birimo umviriza muvyeyi iyo raziye nkarere je wawe uri kuraneza abafana banje n'abantu bafise ibigongwe vyo hafi ebana ibintu nk'ibi ntibabikunda none vy'ukuri banzureke ibintu banzureke reka ivyo kurira kwanza none parfum je mushaka nkora iki andi nkora ivyo ntashoboye none ivyo nshoboye twarabikoze urabizi ubu wafashe urubahutse ndiravuze ati inzira kuzanye none gasha nkora iki jewe ushaka nkora ibintu ntashoboye rega andi urashoboye hubo kimusi umutima wo kwitahura uwuriwe urashoboye habuze iki andi mu vy'ukuri habuze iki
umviriza basi ndababwira ikintu kimwe ndababwira ikintu kimwe sivyo ibintu nk'ibi je muraze umuntu ufise abafana benshi ntashaka kuba baba barakubwara bibegenze kubambona Andi turagusabye please turi musi y'amaguru yawe oya umviriza tuvugane ikintu kimwe sivyo tuvugane ikintu kimwe mama banzureke kurira kwanza banzureke wawe ko nteje abantu hinge basi tuvugane ikintu kimwe sivyo nyumviriza basi uranyumvaho umviriza rero umviriza sivyo reka tugire uko mwanteye murazi ko tutabiteguye sivyo uno munsi muzodeje basi tubivugane kandi nanye ndavyumvire ko basi Andi nikaje manje ndagushimira kuba unyemeye ko nogarukejo basi tume tugaruka hasi ku mugoroba andi oya ku mugoroba ejo ni sawa n'umunsi hari iki andi nukuri ejo ni sawa reka mfata umwanya niyumvire fise ibintu byinshi reka kwanza kurira mama reka kurira tuzobivugana ejo nta nanye ariko rero tuvyemeranye ngaha nyene inyishu nzotanga tuzoyemera Jenda yeme inyishu yose izoba je nzoyemera nanse nemeye twimezanye ko tuzo oya yandi pale uzufana ivyo kwa nkandi ugomeze kandi ibintu byo kandi byo tiwe turagwanya kwa kandi yandi n'uvyukuri ntavyo nshoboye man mimi sina hela kandi umenye ko bijya bintu bitwara ibintu uburyo bwinshi andi je ndazi ko ufise kandi amafaranga ufise ibintu byinshi byo amafaranga icambere amafaranga n'umutima andi amafaranga n'umutima habuziki ufise urukundo ufise byose jewe nimba njye uduharage muzojye uduharage cyane cyane nimba njya mbuze nushaka kujya kabucungu ushaka kujya ijya ntuze matembere shaka kujya matembere andi je nawe turi kumwe n'ukuri shaka kujya matembere andi n'ukuri ariko mwibuke yuko naho izoba cohoha ziryandagara bavuga ngo ziranuka tuzozisangira basi ndabatware mu ihuriro TV oya mwe murashoboye gushobora ni kimwe no kujya ahantu userura impano uyumvamo n'ibintu bibiri bitandukanye dedwa ibintu bibiri by'abantu babiri cyenda gowe kwe tuzovugana ejo basi tuzovugana ejo sivyo cyenda bakunda gose nukuri mu mahirwe ayo mahirwe cyenda bakunda kwe ntaco mama reka tuzovugana ejo sivyo andi tuzovugana ejo nta kibazo nukuri n'udufanga naje ko nadukopesheje kandi usanze ubizi ko nanahomvye abakunzi ba STV nukuri je ejo mukuza je nzokurihira ejo ndasubira nzobarihira ntaco mugabo ico mvuze cojo ntizuto kuri STV nuko ntizoteka bishi ndabivuze nukuri mushaka mudufasha gira ica dufashije mutuvugire mo nukuri nguyu andi ntizoteka bishi gende bien basi sawa nta kibazo sawa mama tuzosubira bakunzi ba STV sasa ibintu by'ibitero tugumaze iminsi tuvyiyamiritsa ariko ebana jewe kweri murabizi gende umuntu ibintu byo kuja ngaho niyemere byo nashoboye navyo nshoboye hajya nashatse bagende kwanza kimya ejo ntibazombona kubadid bananira musha siramuki bye bye STV merci beaucoup ciao ciao STV every story matters.